nabo ngo baca baranze ruga umugwi wa mbere wamuhaca n'ugira kabiri nabo rero bari mu mugwi ugira gatatu. Hajya rero hajya umuntu wese arafise umugwi ari ikivyo tubireke bisanga rero bari muri uyo mugwi ugira gatatu kandi baca rero babona agize ca kimenyetso cyo muri Matayo 7 igice cy'indwi ku murongo wa kangahe w'indwi kivuga ngo iki saba Ngoroba turaje kunyonga zawe twese turaje mwami turagupfukamiye tuguhaye icubahiro ushirwe hejuru ni wewe Mana yacu watugiriye neza wazigama ishengero ryawe ubwacu ntitwari tubibashije ariko warabidukoreye Mana none urabona aya maboko yose turayadugije tukwereka amashimwe yawe kugira ngo ushirwe hejuru natwe ducishwe bugufi kugira ngo tuze munsi y'ibirenge byawe tugupfukamira kugira ngo tuharire ibyaha byacu aho bitagenze neza turubishe ku ijambo ryawe ariko bivuze Mana ngo amaraso yawe niyakuraho ibyaha nta kindi cyabikuraho niyo yoza n'icyo n'ibyaha amaraso yawe niyahindura abanyamanyama bakaba bagwa neza mu izina ryawe Yesu Kristo turasaba izo komezi z'ayo maraso suka ayo maraso ku mitima y'abantu guharira abantu bose Mana ubarebane muri ayo maraso yawe amaraso yoza kandi agakira aze ku mitima yawe niko n'ijambo ryawe rivuze Mana mu ndirimbo riravuze ngo hari ibyo yankoreye bikomeye ariko kimwe ntazibagira ngo ni amaraso ya Yesu turaje dusaba kugira ngo ushishikare kubana n'abantu kiza abarwayi bari hano abafite amarushwe basange umuntu wese umutwaro wiwe umukure ko mwami umugoroba mwiza w'inyishu umugoroba wo kukwegera kwiharirwa nawe wewe imuzubane natwe kujya Petero na Yohana na Yakobo bageze muri rwa rusengero rwiza cya kibuga kirababona kirababwira ngo nta kindi barabadugiriza ngo bamuhe izahabu n'ifeza ariko barabonye ngo nta feza na zahabu dufite ariko icyo dufite mu izina rya Yesu haguruka ubwenge turasaba ngo n'uyu munsi ijwi ryawe rize hano ribwira umuntu wese ufite ikibazo haguruka va muri icyo kibazo atahanesheje atahana intsinzi atahaguwe neza inkomezi zawe zibane nawe amaraso yawe mwezeterere mu izina ryawe Yesu Kristo turasabiye n'uyu mukozi uyu wiyumviriye neza ukamuha guteka ubane nawe Mwami ushishikare nawe mumufashe mumusiga amavuta ubane nawe Mwami umwungure ibyo avuga Mwami abwira ishengero ryawe natwe twakire twese ritugwe neza dutahe twese dufite intsinzi kandi byose bidukore tubisenze twizeye kuko bikora ni ku izina ryawe Yesu amen. Reka dusome amajambo y'Imana kugira ngo umwanya dusigaranye tuware neza mu ijambo ry'Imana indirimbo twamaze kuzakira kandi nziza cyane. None rero dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 7 Matayo igice 7 dusome duhereye ku murongo w'indwi nyene turashishikara gushitsa 12. Danzi y'amajambo iravuga ngo usaba musabe muzohabwa murondere muzoronka muramutse muzokugururirwa kuko usaba wese ahabwa urondera ronka uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe musaba umutsima akamuha ibuye
canke bamusaba ifi akamuha inzoka. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbega so mu ijuru ntazobishirizaho bose guha ibyiza abamusavye? Nuko ibyo mugomba ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko ibyo ari byagezwe n'iby'abavugishwa n'Imana. Imana nishimwe cyane. N'aya majambo tumaze gusoma hano baraha ku munsi wa kabiri urenganye, kozi w'Imana jambo Imana yari yamuhaye ryari jambo ryo gusenga, kandi muri uko gusenga jambo ry'Imana ricara twereka neza amerekezo meza yo gusenga, havuye ingene Bibiliya itwereka ko hari Imana, Kristo Yesu na Mpwemu Yera, abamarayika n'umuntu. Duca turabona ko igikwiye gusengwa ari Imana Data wa twese byagiye mu ijuru yonyine. Imana nishimwe cyane. Nanje ryari iryo jambo nyene tugiye kongera gushishikara kuvugana, kuko hagica Imana igomba kiba kiriho birasa. Reka rero gato tubanze tugaruke kuri aya majambo dusomye muri iki gitabo cyo Ubutumwa Bwiza bwanditswe na Matayo. Twasomye mu gice cy'indwi, ariko mu gice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo Yesu ngo abonye ishengero, kuko aya majambo n'amajambo yavuzwe naho yanditswe na Matayo ariko yavuzwe na Yesu, ayavuga ari mu karere kari hafi Kaperinaumu. Muri icyo gihe rero, muri icyo gice cya 5 ku murongo wa mbere harerekana neza ngo Yesu abonye ishengero ngo aduga umusozi yicaraho. Amaze kwicara abigishwa biwe ngo baca baramwegera atangura kubigisha. Ucupa rero muri icyo gice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere ugaca ushishikara ukagenda gushitsa mu gice c'indwi ku murongo wa 29 uheza. Izo nyigisho rero zo kuri uwo musozi zica zirangirana n'igice c'8 umurongo wa mbere uca uvuga ngo Yesu amanuka uyo musozi, haca haza umunyamibembe amusaba ko yomugirira ikigongo akamukiza. Twasomye rero amajambo ari mu gice c'indwi, izo nyigisho ziriko zirasozerwa. Nihajya rero Yesu yaciye avuga ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Niri jambo rero tugiye kuvugana ko ryo gusaba, hanyuma rero umuntu agahabwa. Bana nishimye cyane. Mu buzima bwa misi yose umuntu yaba afise ibyo akeneye. Nico gituma rero ijambo ry'Imana ryongeye gusubira kudutera intege muri kwa gusenga. Mana iravuze ngo tuyisabe. Amen. Muri kwa gusenga iravuze ngo nsaba. Mana ishimwe cyane. Ivuze ngo nsaba, ngo kuko usaba wese agira nde ahabwa.
muruko gusaba, iyo umuntu asabye yego nibyo inyishu zitandukanye zirabaho. Ugasanga umuntu yasabye kandi arahabwa icyo yasabye. Hari n'igihe kandi asaba icyo yasabye mugabo ntagihabwe uko yagisabye. Kuko iyo dusenga cyangwa iyo dusaba turafise ibyo duhabwa bihuye n'iby'Imana ikora. Imana tubanze tugarukiraho mu byo duhabwa rero n'Imana. Imana turayisaba kandi ikaduha, ugasanga umuntu iramuhaye ibyo yayisabye uko twabivuze haruguru, ibyo yayisabye. Akarorero uwitwa Samusoni usomye hariya mu Bacamanza 16:28 harageze igihe Samusoni amagwa inkomezi nuko yamenye ibanga ry'icari, bituma amaso yiwe anogogwa, bamugira umusyi mu ruhande rw'abansi. Mugabo Bibiliya itubwira ngo harageze igihe Samusoni naho yari muri izo ngorane, naho yari muri ibyo bibazo, naho yari yahushije, arasaba. Amen. Arasaba, arabwira Imana ati, Mana iri rimwe, amen, ndasabye. Mana ni nyembabazi, naho byari byamugoye arasaba ati, Imana. Hari igihe umuntu aba ahantu tukuri nawe nyarubwiwe akabona ati naragushije, inzira y'Imana narayivuyemo, naracumuye. Nagomba kubwire kuri uno mugoroba rema niri jambo ry'Imana rivuga ngo saba gusa. Saba, abwira Imana ati, Mana iri rimwe gusa ndasabye, wongere usubire unyongere inkomezi. None Imana ntiyabikoze, eregera cyabyagiye ku ntebe y'imbabazi. Amen, amen. Niki byagiye aratanga ati, nibyo jewe narahushije, naramenye ibanga, none rero ndongeye kukwinginga Mana, ndongeye kugusaba. Mana yarabyumvise, iramuha izo nkomezi, arahabwa. Nicyo ariko nagomba kuvuga, izo nkomezi yasabye nawe kuri uno mugoroba uhabwa icyo ugomba ku Mana. Ikibuye siwe gusa, murazi na Salomo nawe nyene usomye muri kijya gitabo cya mbere cy'Abami 3:9 harageze igihe maze umwami w'Abisirayeli gira gatatu, Mana mwitegereje iramubwira ati, umviriza rero Salomo, saba icyo ugomba. Nawe ngo yaciye asaba ubwenge kandi nabwo nyine arabuhabwa.
amen. Musabe muzogira muzohabwa, musabe muzohabwa. Arabuhabwa n'ikimenyamenya n'urubanza yaciye rw'abagore babiri, bica biragaragara ko Imana icyo yasabye yakimuhaye. Uhoraho guha icyo ugomba. Hanyuma ibyo nibyo duhabwa twayisabye. Hanyuma hari n'ibyo duhabwa tutayisabye, kandi ibyo turwa turabirya. Utigeze usaba byiza gashima, ugabo si igihe cyose byiza. Usomye Itanguriro 12 kurya murongo wa mbere, Mana ibwira yarakiri Aburahamu, ramubwira ngo va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu yanyu, ngo bikimubwira ngo amaze kuva muri iyo nzu ya se ngo ace agenda mu gihugu Uhoraho Imana izomwereka cyangwa izomuha. Nawe usoma ngo Aburahamu arapfukama arasenga asaba igihugu. Oya, ngabe Imana irabona ati byo kuri icyo gihugu ngo badakimuhe kubw'intumbero yayo no kumugambi wayo. Imana nishimye cyane. Hari n'ibyo rero duhabwa n'abantu, aho twari ku byo duhabwa n'Imana, ariko kandi hari n'ibyo duhabwa n'abantu. Mu byo rero duhabwa n'abantu, usomye muri kiriya gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko muri kiriya gice cya 2 ku murongo wa mbere ugashitsa ku murongo wa 12, hari amajambo y'Imana avuga ko byaca kimuga bazana aho Yesu ari, bakizana bagiteruye. Kijya kimuga uri kurasoma irya nkuru buke buke yose, uzobona yuko cagize ibakwe ryo kugira ico gihawe n'abantu n'ico gihawe na Yesu Kristo. Umviriza, Bibiliya ivuga yuko barya abantu bane bagize icyo bagifashije. Ubwa mbere baraciyumviriye ko tuko turajyana, baraciyumvira ko ikimuga, baraciyumvira ko Yesu nashimye. Aho hari n'irindi banga ry'ingene umuntu ashobora kwiyumvira kuri mugenzi we. Amen. Kandi abiyumvira ku bandi bakabiyumvirira neza, Mana nibahezagire. Gusa nuko bisigaye bigoye, umuntu mwiyumvira ko nibyo, ahubwo ukacumenya uramwiteye, bikace bibaga wa mugani ngo reka watuhareke. Kwiyumvira ku muntu ntibyari bibi, ariko kandi n'abo bantu nabo nyine bagira ubuntu bakiyumvirwako. Bibiliya ivuga ngo tugendane ubwenge. Erega ngo uciye ngo uhora mu nzu ya mugenzi wawe ngo nuko wabonye ko yakwiyumviriye ko, naho so haca hapfa bitsitanze n'amageragezo. Reka tugaruke kuri ico kimuga, baraciyumviriye ko. Imana ibahezagire bariya abantu, baraciyumvira ko cibereye iyo. Ntibyagarukiye aho nyene, baca bagisa
bagisanga aho kiri, barakibwira ati umviriza twakwiyumviriyeko. Yesu nashimwe cyane, turaje twakwiyumviriyeko. Icya gatatu bati si gusa two kwiyumvirako gusa, si no kuza gusa, tuje tuzanye n'inderutso. Amen. Tuje tuzanye inderutso. Ati kandi si ibyo gusa, jako tugomba tuguterure. Bahejeje baca baraterura barakijana ca kibuga. Bashitse iyo biyumviriye kukijana, basanga naho nyene hari ikibazo. Ishengero rimwe riri imbere, irindi riri hanze. Babuze ingene bashobora kugishikana bagomba kugishika. Barurira hejuru nko kwijya muri mvuga, basangura hejuru ku nzu, kandi hajya barakoze kurira n'inderutso. Baruriza ico kimuga, hanyuma bacabururukiriza imbere yaho Yesu ari. Oyandi bajambo bati twebwe turageze, turahejeje, nta nkuru yabo usubira kumva. Bane bari bahejeje, bagishikanye imbere yanyu, nandi bagihaye ibyo bashoboye. Hari ijambo nasomye muri Daniyeli 11:3 havuga neza cyane ngo n'abashikanye benshi kugororoka bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe byose. Amen. Baciyumviriye ko barakizanye n'imbere ya Yesu. Ibyo nibyo bagihaye, baca barigira. Hasigaye rero yuko Yesu nawe agira icyo agihaye, kandi nawe musomye ibyo Yesu yatanze ntibiri muri rya jambo rivuga ngo ni musabe. Cyo cyarashitse gica kiguma kiryamiye kuri yanderutse. Ariko Yesu ni mwiza, ngo kugaba abagabo agiye yaciye avuga ngo ibyaha byawe urageze. Abanza arageza ngaho kugira ngo akabure abari aho, intambara zica ziramuka. Hatereka sindaheza naho mwatanguye umugumuko. Cavuga ati ikorere inderutso yawe wigiye. Yesu nashimwe cyane. Abantu bagihaye ibyo bashoboye, turi kwijambo guhabwa. Amen. Yesu nawe aragihaye, uhari mu byaha no gukira indwara. Ibyo Yesu arabifise. Haleluya. Kandi n'uyu mugoroba abiguhe, ibyaha biharigwe, n'indwara zikire, na ya mitwaro uhora yishyure. Korari mu muco mwaririmbye muvuga ngo Petero nani umukozi w'Imana hano yabisenze. Nibyakozwe n'intumwa igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere, ngo naho nyene hari ikirema cyari kimaze igihe cyararemariye aho hantu. Iminsi yose cyama kigira gutya. Biblia yavuze ngo nimugirene, naraha cyama kiragira gisaba
gisaba ico kirema cyamaze iminsi, cyamaze igihe gihura n'imigwi itatu y'abantu. Umugwi wa mbere wari umugwi w'abantu batagira icyo bagiha, yaba ifeza, yaba izahabu, yaba na Yesu atawe bari bafise. Abo bama baca ngaho ngo bakacitegereza, ifeza akuna, izahabu ntazo, na Yesu ntibagira namba. Erega ufumu buri ifeza ukabura n'izahabu mugabo ukagira Yesu. Wari umugwi wa mbere, bakaba barengana. Umugwi ugira kabiri wari umugwi w'abantu bari bafise icyo bagiha, bari bafise ifeza bakagira n'izahabu mugabo ntibagire Yesu. Erega nabo barabaha, feza bakazigira n'izahabu bakazigira mugabo ntibagire Yesu. Nabo yama babona ifeza bakamusigira, abafise izahabu bakamuha mugabo ntawe ari bwamuhe Yesu. Kandi muri abo uraza gusoma mu gice cya 4 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uhere ku murongo wa mbere ushitse ku murongo wa 6. Ngomba mvuge gusa ntimujeye ko tugomba duhetse. Aba mbere barabaheretse, mwumva arabaki. Kabiri ngo barabakuru b'ubwo bwoko. Gatatu yari umukuru w'abashibanyi b'urusengero. Turiko turajyana kuri iryo rembo ry'urwo rusengero aho yari ari, n'uyo mukuru w'abashibanyi yarimo. Hagakurikira abasadukayo, hagakurikira abanyabwenge b'ibyanditswe, hagakurikira Anasi, hagakurikira Kayafa, hagakurikira ngo abakuru, haravuga n'uwitwa Yohana, haravugwa n'uwitwa Alexandero, ngo n'ab'imiryango bose, n'ab'umuryango bose w'abaherezi bakuru. Abo bose uri turabumva harimo abantu bafise amafeza n'amazahabu. Turiko turajyana bakamuha ngakagumaho. Umugwi rero ugira gatatu n'urya rero mwavutse. Amen. N'abakozi b'Imana babiri, Yesu nashimwe, Petero na Yohana, ngo batagira iki. Nabo ngo baca baranze. Ruga umugwi wa mbere wamuhaca, n'ugira kabiri nabo rero bari mu mugwi ugira gatatu. Hajya rero hajya umuntu wese arafise umugwi ari ikivyo tubireke. Bisanga rero bari muri uyo mugwi ugira gatatu, kandi baca rero babona agize cya kimenyetso cyo muri Matayo 7, igice cy'indwi ku murongo wa kangahe? W'indwi kivuga ngo iki? Saba cakira sawa. Petero cyaravuga amen. Umvirize, ifeza n'izahabu nivyo tubona tugomba, navyo dufise. Reka kuvuga ukuri ni vyiza. Hari umuntu yihagarara ko muri iyo minsi yeze, warasanga umuntu
yadundaritse ikintu ngaha ata kintu na kimwe kirimwo. Atacu ufise ntacyo ufise vugisha ukuri. Ivyo bibaza abasore n'inkumi. Ubu inkumi irahendwa kugeza ku kanyuma ko bimeze neza. Reka ntitukate ngo dute ntumenye, reka tubireke. Mubyo bavugisha ukuri, ifeza n'izahabu ntazo tufise twebwe babiri. Kandi abamaze iminsi bacanga harimo abazifise mugabo mviriza duhanga amaso. Amen. Hari icyo tugomba tuguhe dufise tugendana n'ubushobozi bwo gukura ahantu maze iminsi. Haguka bacamufata ukuboko, ikiruta ifeza n'izahabu Yesu w'i Nazareti umwakire aca kubera inyishu ya bya bintu byose. N'aya majambo y'Imana bumvise mwese yisabonera umugisha, musabe muzohabwa. Mugabo rero nyene muri Mariko 11 imbere kuri 20 kangahe harahavuga ngo niwaja kugira icyo usaba ngo ukibuka ko hari icyo upfa na mugenzi wawe ngo mubanze mwitature. Turagomba kubanza kwitatura, niyo nyene igomba kugira ikintu mpaye. Muntu yumva ati by'ukuri kugira ngo igire ikintu mpaye, kugira ngo mpabwe ndagomba erega nawe muri ni byaravuga ngo mu bindi wawe ugunyujwe maze uhejeje ucusukamwo. Teguza aho Imana igomba gushira ikigomba kuguha. Tunamika amaso yacu gusenga Imana. Nenderero yumva yose buka nkurya muririmbye ati ndaje nk'umubindi umutima wanje ndaguzana imbere y'Imana nuhagirwe neza. Hanyuma rero Imana ikigira igihugu kiguhaye kaze tugusengere. Tugiye gusenga Imana, dusengere uyu muntu yumva ko Imana itosigira kuguhoma kucaha yandi majambo. Umuntu abanza kure ico kintu cyo hava gituma abura ico agomba ku Mana. Amasezerano turayafise menshi meza, ariko Imana iragomba ngo tubanze tunayitungane